birafise icyo bivuga cyane. Ni ukuvuga bwa bundi gusubiza hamwe birashoboka, la réconciliation est possible. Ni igiti cyo gusubiza hamwe, ni igiti kiduhanura mu biki? Kubera iki kirimba gihuriramwo abo mu mashengero atandukanye, nta n'umwe ataza gusengera ngaha. Ide abo mu madini yose baraza, abamizima bo bamaze kugirirwa ibitangaza bagakira ari benshi cyane ngaha, kandi bama baje gushinga intara. Afoti nuko none murabona rya shami rininiya Kereziya Katolika kubw'ikirimba iraheza ikaza kuramira n'ibindi hama bikabandanya urugendo. Navyumvise. Rero twaciye ducapaho umushaha mweranda wa Yezu, wa mushaha wasogoswe. Ishami ritashatse kwiyunga hamwe n'ayandi mashami cyaciye ryuma gire cyejuma kuba umumissionari wuzuye urwango ntibishoboka wo kwerekana iragi rya databuja gute. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma nk'abasaserdoti bo barashobora guca babibona canke abihebeye Imana kuri Eucharistia hari ahantu handitse Yesus Homo Salvatore, uravye neza ucubona hariya ukabona haci ngaha na se ngaha gutya Yezu umukiza w'abantu. Banyumvise turiko turaduga tugende ntimukazi Ikirimba cy'umushaha wa Yezu cyatambuye Icese tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2016. Ngaha nta byari kubakwe ngaha kiretse ko hari iyatari yonyene hamwe n'uriya mushaha wa Yezu. Hari umunsi mukuru w'umushaha wa Yezu aho nyene cyubahiro umwungere wacu Perezida Imana yatangaje yuko uruhukiro kibaye ikirimba cy'umushaha wa Yezu. Achahamagarira abakristu bose, achahamagarira imigwi yose yifuza kwitura umushaha wa Yezu canke umuntu ubwatwe kiwe arabugururira imiryango kandi avuga ati abazoza bagana iki kibanza mukabazo barose imigisha n'imihezagiro. Iyo umunsi niho yatwugururira imiryango y'iki kirimba cy'umushaha wa Yezu. Uko kuchugurura hoho Icese kuko tugenda nibapa zarimo none kuchugurura Icese nubwo byabaye ku munsi mukuru w'Iranda Margarita Maria Lacoque itariki 16 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2021 niho yaza ahezanira izi nyubakwa atariyo yari isanzwe ihezanira. None rero yubatswe kuri iyi altari akakartari gatoya akariko karusha imyaka isengero karusha imyaka isengero ako kartari karusha imyaka isengero. Kuri iyi twagize gusa twagura kubera abahereza kuko bashobora kuba ari benshi, nicyo gituma twakuye twagura bwa kariya tukareka uko kari kameze neza kasima twagiye turacisha hagati y'amatafari cyane hagati y'amabuye. Iruhande rero y'iyatari hari isago zitatu
biza byishura cya kibazo cya Simoni Petero umusozi wa Tabor ubishatse no kubaka isaro zitatu rumwe rw'iwawe urundi rwa Musa ruriya rwa Musa cyo gituma harimo akariya kabara n'izina rya Musa urundi nako rwa Eliya rwa Yesu rwa Musa rwa Eliya ruriya rusaba nako mubona hariya rwa Dawudi nicyo gituma hariko n'ijyano ry'inanga hejuru kuko Dawudi kumahanga hari neza ko Dawudi kubagiye ku nkingi 12 Dawudi iyo ataraza araba ingene Imana ishikana isezerano yayo ngaha ikintu gikomeye aho aha rero ikiringa cy'umushakara bwabibonye hanyuma aha naho urusaku rwa Yesu rurimwo amakaro kubera Yesu niyo nyine afise byose hari isi bisanzwe ukabona ko urimo amakaro urugo hagati rero hagizwe n'impome zingana rwa Yesu impome 8 rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi 8 bimenyesha umuhirwe abahirwe ubuhirwe nyabuhirwe ni ukwinjira ubuhirwe ukugahirwa kuko Imana ishaka ko duhirwa si ubuhirwa kuko ushaka so nk'uko ntawuhirwa kuko umugabo washaka guhirwa umugore washaka guhirwa cyane so ashaka guhirwa ni ubuhirwa kuko Imana ishaka ko nicyo tugira nicyo bidufasha no kuba icyo tubwiza kuba gusohoka guhirwa kuko Imana ishaka ko duhirwa kandi tugashikana muhirwe n'abantu murazumva icyo kirakomeye hanyuma rero ikiringa cy'umushamirana wa Yesu umushamirana wa Yesu aha Yesu yimukarira kubo Yesu ahagaze ngaha ni ukuvuga umushaha uri ku ngoma umushaha wa Yesu uri ku ngoma Yesu ari ku ngoma none iyi ngoma nayo ifise amabere angahe rimwe abiri atatu imigabane 5 y'isi aha rero umunyafurika ngaha Afrika tubifitiye ibere turashobora kwimugurira nibyo tukiwe Amerika ukuna umva rero ibyo tuvoma ngaha hanyuma ndiriwe ndakugane n'umve gituma yatangira kuri meze kutuga bwamushaka kujya ni cyabitanga cyabera ibiwe nozere muri hariya muri za Amerika za Argentine muziragira abafise by'avyuma vugurura bakamenya twirya nino wa mukecuru yasohoka agaca asanga avuye mu isengero agaca asanga sinzi uwataye ibihusiya hanze amaca agenda kubwira Patiri Peze ati sinzi uwagize ibitagirwa yataye umukama hanze ningere Patiri Peze azotora iyo mpuze iyo husiya agaheza akayizana akarobera akarahuri agaca ayishira mu mazi kugira ngo bishoke ivy'Imana ntibipfa uko bishinguwe kugira ngo abishire mu kibanza bibereye n'ingene azoheza akamera nk'uvyibagiye asubiye kuraba muri ca gikombe uko Imana ariko yari yabitegekanije aca asanga yamuze yacitse inyama n'amaraso ari hanze unavyisomera murabe n'ingene aza kubwira uyu muvyeyi wacu papa muri ico gihe ntari bwabe papa muravyirabira hanyuma ati genda usubire ubibike namba vyamaze amezi atatu ngaho amabwira wamupatire tuzabizi biracari kwaguye n'ingene azoza kubipimisha ko batazi wenyene uyu mupapa dufise ubu atiwe episkopi imbere bwo bwiyo akaja kubipimisha n'ingene abadokiteri bitwa ba Frederic ingene ivyo bapimye azovuga yuko ayo bari bakubwira ibyabaye muzovyisomera yuko ayo maraso y'abadere bapime bayavange ku muntu yakubiswe agashaya kandi umukuru waba yakuye ku muntu ari agipfa kandi yari
yakubiswa agashaya agapfana intimba nyinshi n'ingenda zovuga yuko ayo maraso yazana n'umugende uvana amaraso mu mutima ukabura ibindi bice by'umubiri ivyo muzo kwisomere urabe ico bivuga kuko jewe kubihereza yaduhaye kunyama ya kibitsi yaduhaye umutima wiwe tereze umwana yesu bavuga ngo urukundo inkuka kwiyindi inkuka kwiyindi turitoka umutima inkuka kwiyindi cyo ni ikintu gikomeye cyane aho ibindi navyo murabona yuko umuntu sacerdote parenti inkuka ngacu n'umwepiskopi ari kumwe n'umushakirana wa yesu bitumberanye n'intaha bitumberanye no kuburugiro naramusabiye ukuje gahinduka gusabira n'abandi bitumberanye n'umushakirana wa yesu hariya uko hanyuma tukabwira hajya kuja umushakirana wa yesu ntimwibaze ngo hatowe kurya harya no patire porwe n'ababwira byinshi byiza byinshi harya niho bamutoye haraje abashitsi kumurondera bararondera hose barabura baca umufarati bagende kurondera ngo kubera yakunda gusengera muri rishaka ryo ngaha kuri umusozi wa Kabeza harya niho umufarati yamusanze yambaye ikanzu yambaye akabutura yambaye n'agatisheti mugabo afise inkoni iriko n'amahwa ariko arikubita kugira inshuro ibicumuro vyiwe n'ivyabajejwe none tugikeneye kwikubita wikubise n'ivyaza izoba rikagarura hose mukagisabisha shaka icoga ku ca Kristo kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene notegeka gisengwa atamushobora mugaba yo maraso yo mu missionari wa mbere yariko araduhamagara abashahume yakorokeye ngaha gahura na ya Kristo ikintu gikomeye cyane kuko Imana ntiheranwa kandi iheranirwa aho hariya aha naho urabona iki giseke kiri ngaha handitse ituro fulane sadaka ushatse gutabishikanwa kukunganira mu bikorwa byo kubaka ngaha acisha ngaha aje gutenguruka acisha aha nubwo agihimwe mwavyumvise hanyuma rero hariya agasengero k'ugushengereramo Yesu mu Karistiya amasaha 28 kuri 28 kuva itariki 16 z'ukwicumi mwaka w'2021 nta na rimwe twigera twugaragara Yesu ashengererwa amasaha 28 kuri 28 hirya hari inzu y'ukwigishirizwamo cyane cyane twashyizeho kuko dushaka kwigisha abantu ku mimbi y'abantu ubu turamaze kwitangura ubu aho duhura n'abagabo bonyine tukabigisha bonyine atamugora arimo hama tugahamagara abagore tukabigisha bonyine tugahamagara abakobwa babyarira tukabigisha bonyine kuko twarigishijwe mu buninde tukabivuga amabwizwa n'akahe kandi birava mu mutwe bimanuke gusohoka nukuvuga iyo mva igizwe n'ibintu bitatu nta n'umwe yindi barafuruguta bari baragira n'umwe mukuru w'igihugu nyarwanda baragira ibintu by'abakurikiranye gutyo iyo mva handitse ko hano mu bakubaho ingeso mbi zaje kuvuga hari ingeso tubera tugomba ushaka kuyikira ucuca muri iyo mva hanyuma imbere y'uko hari ikindi kibuye uravye neza muboneka abantu b'inguvu nyinshi bakagisunika gica cyugara neza iyo mva nico gituma umumarayika yavuye mw'ijuru atemba akaza ryaguye umumarayika umwana kuraba uza gusanga uko nyene uza kugenda uravuga abagore kuko babiguye ko tusanze nakumvise hirya usanga hiki usanga urutare rw'ubuye usanga ricafyeko ikarata y'Uburundi iyo karata y'Uburundi neza na neza ucuyibona atagiriwe arakubwira Imana irakunda Uburundi bwacu jenda nyene yakingiye n'ibi vya corona naciye ndakigira kutuza rwose si uko twabisuka kurusha abandi
hajya twakaravye kugira twishuri ivyo tutakaravye mu misi yahera mu myaka yahera ariko ntitwakaraba ariko kwishuri neza gusa turakaraba aho hantu navyo umuntu nayicinga ariko ndatenguruke ku mavuye y'isharite numva yitwiringiye kurabagaho cabona karabinguru za kurondera amatari ndamubwire maze atanubwireka kuko sinokagaza nabo ubundi bwagise hanyuma sinamusangaho nzamugose wiwe ndamubwira ntakibonaga wowe ndibona ko ikarata y'uburundi kwinga zana patwide wo boyinga mutarira wowe ndibona ko ikarata y'uburundi kwinga ndamubwira niba biroriye ntakibonaga wowe ndibona ko ikarata y'uburundi ndabona yuko hirya hariho ahantu bita mu rya semajwiri nahari ateye ya mbere abapatiri b'abagaha bazaga kugira bahabagarane iyo bari n'abandi mu gihugu hirya hari intebe yabubakanye cyangwa bifuza kubakana iri kwiragira ibitangaza uje gusaba ubufiyase agasaba nyir'esangeze uje gusaba ibirugo tumaze kumatiza abana 9 bavutse ku rugo zimaze imyaka 7-8 atangana baronka ukabakaza kwicara muri iyo ntebe bati bakaba batiraka ibintu bibiri bamukanye bakagenda gusubira murabyumva hirya hamusaraba wa muyaga uwo twashizeho n'inzira y'ishapure y'amagorwa indwi ya Bikira Mariya atumvise hariya hariyo Yozefu Mweranda hariya naho hariho Bikira Mariya Bikira Mariya ushaka Bikira Mariya patro hirya naho hari iki isenga rya Eliya aho Eliya ugiye umwami Akabe n'umugore wiwe Jezabeli aha hepfo hari inzu turiko turubaka izoziragira ingenzi n'abagengererana n'abazogira amafungo kugira baze n'umushabira n'abanyenzu bakire ibyiza mutwo kutanino muzagira bakire zitatina tuguma dusaba ngo ibuye itafari nizerera koroka riva mw'ijoro kuko umushaka wibafise ibibasitwekeno nta n'ibitwara rikomeye n'ivyo kwiva byaduhisha njabona itafari ndatarayumvika mwana yashikana uri mutima aho hariya anyakazi naho aho bashobora kugura akamenye bakagura amazi abo bantu baraza kurana ngaha ijoro n'umutaga tugira ko hari afise kwitwa